Shalom shalom wakunda ijambo rya Kiza TV reka nizere ko mwaracaye mwaramutse neza ni umuntu twagiriye bwo kongera kubona uyu munsi kubera ko hari benshi bakora neza kudusumbya ariko bapfuye ko twe turi bazima ni ishimwe rikomeye cyane iyo umuntu abonye byose ari muzima abashima Imana kubera ko nta gitangaza kiba gisumba ivyo usivye kusanga ibyo twasengeye tutarose ariko ivyo navyo ni ukwizera gusa uyu munsi muramubona umukobwa mwiza ari imbere yacu sijya mbere tumwakiriye ni Fafa Worship twari tumaze kumwakira ariko uyu munsi aje kutubwira intahe uyu munsi nyimba hariho abamama bagisenga bataravyara nuko bumvise intahe z'ahantu rero intahe hari icyo zidufasha kandi gikomeye cyane nk'umukristo canke umukristo reka ndaguha ikaze Fafa. Murakoze cyane ndagushimiye journaliste ndaramukije n'abakunzi b'ijambo ry'Agakiza TV. Fafa makuru y'imisi Nukuri ndaha ndakomeye ndashima Imana. Byo warambwiye ko ugomba gushinga intahe ndabwira nta ngorane umwanya ni gwawe. Murakoze cyane hama bumvise uvuze Fafa Worship. Ni Fafa Praise. Ariko kandi nkuko benshi bamaze iminsi bambaza abajournaliste batandukanye iryo zina rya Fafa Praise harabibaza ngo ryoba ari kubera nyene tumuririmbyi ariko sico iryo zina ryavuye ko ni izina nyene narisanganye kuva ndi kw'ishure ariko ryagiye gutangura kuhitinga yatanguye kuvuma maze gutangura kuza ndaboneka imbere ya kamera kenshi kuko nsanzwe ndi umujournaliste rero benshi bacaguma barimbaza aho ntangura ibintu byo kuririmba bibagereye ngo nico ryavuye ko ariko sico nitwa Fabiola nshimira Imana amazina yanje yose ariko kw'ishure narakunda kurikoresha nyene ngo ngacangira ngo ni Fafa Praise na iryo zina ryavuye rero nkuko weje kubivuga azi ko ari umwanya wuko twababwira intahe rero ivy'Imana igenda idukorera ni byinshi kandi cyane umuririmbyi umwe niwe yaririmbye ngo ibyo Yesu yankoreye ni byinshi cyane aravuga ngo nohera mu gitondo bukira sinobimara rero nanje nobivuga sinobimara notangura ngo mvuge byose byankoreye sinobimara gerageza uvuge ngo bikeya ego rero cambe nshima Imana ndashinga intahe ko Yesu ari umwizigirwa yarampaye agakiza novuga ngo iby'agakiza sa n'uwabikuriyemwo kuko je namenye nabivukiyemwo kuko nasanze abavyeyi banje bakijwe niga muri primaire mwaka wa mbere w'ishure yego ariko nihajya ubibamwo uri umwana nyene uraza umwana avukiye mu bantu bakijijwe soit urabibamwo canke ntubibamwo rero nabibayemwo ntazi ibyo ndimwo soit naragenda soit sinagenda ariko ahanini ikintu novuga nongera nankohaje abantu bavukiye mu gakiza ndanabasaba kwatura Yesu nk'umwami n'umukiza kubera urashobora kubikuriramo n'ikimwe kandi no kwatura Yesu nk'umwami n'umukiza n'ikindi rero je maze kubibamwo uko harageze igihe kandi nabatijwe jewe ntarakizwa nk'uko maze iminsi ndabivuga narabatijwe ntarakizwa kubatabizi ndi umuririmbyi rero nico ni naco novuga ko catumye nkizwa jewe ibintu byo kuririmba arivyo vyatumye nkizwa hari eglise imwe eglise nayijamwo ngiye kurorera ingene baririmba nkumva ndabikunze rero cankunda kuja muri chorale ariko sinashaka ngo mbatizwe kwari kugira ndirimbe byonyene hanyuma nyuma yaho cavuga ko batakira abantu batarabatizwa ati ico gitoya reka mbatizwe kumaze kubatizwa ndabaho ubwo buzima kuririmba utakizwa ingeso zikiri za zindi byose bikiri bya bindi nyene ariko
ivuzemo ingeso zikiza zindi ingeso zari jewe ikintu ca mbere nari umwana afise amanyama agwana kandi nari umuntu nyene ashavura cane kandi nshavuye narakubwira nabi vrema ku buryo nyene naje vuga ati umuntu namubwiye nabi nabise ishavu nyene ringora gukontrola rero ivyo narabigumanye nkaririmba mfise ivyo bintu kandi bishatse kukubwira nabi wanshavuje nticabuza ko ndakubwira nabi kandi ncabuza na vya bindi vyose ko nguma ndabikora rero ariko ivyo oye maze gukizwa neza maze kumenya ko nkeneye agakiza nagiye kwakira agakiza nyene neza na neza 2008 ego rero inyuma yaho ukuntu vyagenze ngo hageze igihe batubwira batwigisha ijambo rivuga kumenya ingabire yawe kumenya tana yawe katubwira ati mu gihe utaramenya ingabire yawe ntushobora gukorera Imana neza kubera uri mu bintu utazi uri mu kivunga rero ntangura gusenga ngo menye ingabire yanje aho nayisengeye deja nza ndi muri chorale rero inyuma yaho ndamenya ingabire yanje ko ari kuririmba ntangura kubibamwo rero ntangura no kuza ndasoma ijambo ry'Imana rero haragera igihe maze kumenya iyo ngabire benshi batangura kumbwira abakozi b'Imana bambwira ati nzomuririmbyi nyumvira none nzomuririmbyi kandi nsanze ndi umuririmbyi bizogenda gute rero niyo naciye menya ko ari confirmation ko nariko ndabisengera nyere kugira ngo menye ingabire yanje rero ikindi naco maze gutangura kuza ndasoma ijambo harageze igihe ivyo bambwiye ko nzokwandika indirimbo mbona ntabona ingene bizoca ko nararaba indirimbo z'abandi nkabona abantu bandika indirimbo nkavuga bijya bintu none biza gute ugira umuntu yandika indirimbo aririmbe nkumvira ivyo bintu bikansiga ariko maze gutangura kubisengera natanguye no kubibamwo ntangura kuba mu ma ministère yo kuririmba mu migwi hari umugwi natanguyemwo witwa gospel team uwo mugwi wakorera mu Kanyosha noshimira cyane abarongozi b'uwo mugwi hari wo witwa Bienvenue ukuri yaradukarira cyane adusunikira gusoma ijambo ry'Imana yarashobora no kugutora umunsi umwe ngo tubwire ijambo kandi ntiyaguteguje aho kwari kugira ngo tubwira ati nta murimbyi atagira ijambo ry'Imana nta murimbyi adasenga akadutraininga mu buryo bw'ijambo akadutraininga mu buryo bwo kuririmba mu buryo bwose akatwigisha ibintu bijanye na praise and worship inyuma yaho harageze igihe ntangura kwandika indirimbo maze kumenya ko ari ingabire yanje Imana asanga yanshoboje itangura kumpa indirimbo ntangura kuronka indirimbo ikintu hanini numva novuga ko uno musi ari naco numva kandi cyo shobora guha inyigisho umuntu ashobora kubyumviriza kumenya agaciro k'ivyo urimwo hari igihe ndavye rimwe na rimwe usanga tutabahaye agaciro kuko ibyo bintu birimwo bironkera umwanya uronka faveur yo gukora ivyo bintu subi inyuma gato jewe maze kuza kuba ini Bujumbura maze kandi kuba nkunda ibyo bintu byo kuririmba maze no kumenya ko ari ingabire yanje harageze igihe batangura kubimbuza famiye batangura kubimbuza kandi nanje narabikunda narumva ko atakindi kintu nokora noha agaciro gusumba kuririmba kandi ntabikoze narumva nyene ko menga hari ikintu ntariko ndakora rero ariko bakambwira ko kwishure bidakunda bakizwa baca babijuju kambwira ko ivyo bintu nto bifatanya kugira ngo batabishinga gusenga cyane ngo bishinga gusenga cyane ya rero izo ntambara nanje narazigwanya ariko nobwira n'abavyeyi batwumviriza ko hariho imyaka umwana bagezemwo ego irevre hariho umwana bageze mu myaka ku buryo kwiga umwankadra hariho n'imyaka ugera ngo utabugikeneye encadrement kugira ngo ushobore kwiga umaze kumenya icyo ukeneye umaze kumenya icyo ushaka rero sinibaza ko hariho umwana utorekurana ngo umubwire ati niwijerewe nyine wigerere umwanya wawe
ariko hariho n'uwundi mwana aba ageze aho avuga ati jewe icyo nshaka ndakizi, ageze ati icyo gukora icyiza na kibi aba akizi. Rero urumva jewe ibyo nivyo vyagiye bimbako nkavuga mana none ndabigenze gute, co naca nkora jewe harageze igihe ndabirondera solution nyene mvuga ati, kandi ntuvuga ngo yabakubujije ati ntubijamwo ivyo bintu, ntuvuga ngo oya. Co nakora solution yiwanje, natora amakaye aca nshira mu isakoshi, ko mvuze ati ngiye kwigaho nta muntu yambuza kugenda, ko kwiga nico kintu bumva nokora. Rero nanje ca ndabibamwo muri ubwo buryo, mvuze ati ngire nje muri korale, nkabwira ati ngiye kwiga, hama numva noha n'impanuro abaririmbyi ashobora kuba birimwo, kandi afise ukuntu ashobora kubikora ata muntu abimubuza, ariko ugasanga ubikora nabi, ugasanga nturiko urabiha umwanya. Rero ico gihe je narabishaka, mugabo sinabironkera liberté ikwiye, kandi ndumva ndamutse ngiye naho urumva nawe wavuga uti ngiye kwiga. Ariko iyo myaka yose narayibayemo uko nyene, kandi ndabikora, ndiga ndongera ndakora n'ico gikorwa cane co kuririmba. Rero nshima Imana ko yabanye nanje. Ikintu noshima cane ni imyaka maze mu gakiza. Imyaka ingahe? Ndamazeyo imyaka ishika kuri 13 nkijijwe kandi ndumuririmbyi. Nshima Imana ko ntabivuyemwo, nshima Imana ko ntigeze nsubira inyuma, kasi kuvuga ngo nije nari nkijijwe gusumba abandi. Hari abo nzi twabana muri ivyo bihe, twabanye mu makorale, ubu babihevye. Rero nanje si ukuvuga ngo nije nari mfise inkomezi, nshima ko ntabivuyemwo. Ngashima n'Imana umunsi kuba shobora kuba hari bimwe maze kubona ndiko ndashika ko mu byo numva ico gihe, kuva za 2010 bambwira ati uzomuririmbyi, uzokwandika indirimbo, uzosohora indirimbo. Rero sinavyumva je mu majambo make, ariko ni bimwe mu byo ndiko ndabona uyu munsi. Turiko turarangiza, wavuze ngo abakozi b'Imana barakubwira uzomuririmbyi. Haciye kingana gutaye kubwira utangure ku muririmbyi wandika indirimbo? Batanguye kubimbwira za 2010. Rero natanguye indirimbo ya mbere nayanditse 2012. Kandi aho nyene hajya wandika ugasanga nyene indirimbo wandika nturabona neza, naho nivyo bintu nturafata umurongo wavyo neza. Nandika indirimbo nkayigeza hagati nkayiheba, ariko harageze igihe nyene ndafata umurongo nkandika indirimbo, ngaheza indirimbo. Uyu munsi ngeze ku ndirimbo 11. Indirimbo imaze kuja habona n'indirimbo imwe yitwa Sinicuza. Iyo ndirimbo rero ndashima Imana kubw'iyo ndirimbo, by'ukuri ndashima Imana kubw'iyo ndirimbo ko nagiye muri studio ntabona ntiri nyene bizogenda gute indirimbo. Bega urazi ugitangura utarabona neza ibintu nyene ugiye kwinjiramo ivyo ari byo. Rero ndibuka ko hari n'abantu bambwira benshi, bakambwira ati ntaco uracari mu ntango, uko bikora kose nibisanzwe. Mu ntango benshi usanga akiriko arirondeza, uko bigenda kose ntaco bitwaye. Nanje nagiye ariko numva afise ijambo ry'Imana narose no muri iyo ndirimbo rivuga ngo abantu bazi Imana yabo bazoshikama bakora ibikomeye. Ariko ava yaho nari narose ijambo ndiko ndasenga mvuga ngo Mana, mbega ko wambwiye ko nzokora indirimbo, bizogihe n'iryari? Ndabisengera. Ndibuka igihe kimwe si kera cyane, hari mu kwa gatandatu k'umwaka wahera, Imana impa ijambo rivuga ngo haguruka ukayangane, kuko umuco wawe ushitse, ubwiza bw'Uhoraho bukaba bukurasiye. Fafa, sindi ko hariho akajambo kanyuma wabwira abakunzi bawe kugira dusozere? Akajambo kanyuma nobwira abakunzi banje, numva nobabwira ngo ndabakunda, numva nobashimira cane cane abantu bambaye hafi mu gikorwa ca mbere cyo gukora indirimbo nakoze. By'ukuri nabonye Imana ishigikira, nabonye abantu bashigikira, surtout abo twabanye muri
muri shooting y'iyo ndirimbo ntivyari vyoroshe kuko twatashe bwije cyane minwi, hariho abana bataha mu mafamiye, ntivyari vyoroshe. Hariho bamwe vyasabye ko tubaherekeza ayo masaha, ugasanga abantu bashitse muhira 1h. Rero vy'ukuri abo bantu narabashitse ku mutima. Abamizisye twakoranye vy'ukuri ndabashimira, ndabashimira kandi bivuye ku mutima. Ndashimira namwebwe nyene bo kuri iyi TV ijambo ry'agakiza, ndabashimira. Nari maze kuza hano, iyi ni incuro ya kabiri nje hano, ya gatatu zogaruka. bano bashimira ego cyane zogaruka. Amashimire cyane umukozi w'Imana Honore w'ishengero rya ORM Church, ariho hantu nakoreye, ko umunsi wa mbere shooting y'indirimbo yarasivye, hama umunsi ugira kabiri yagumye antera intege, kandi ikibanza bakimpaye ndakora ndi libre nyene nkurikakorera muhira. Nabyo nabo numva no bashimira, nibaza ko ari ivyo. Ego bakunda ibijambo rya Kiza TV, reka ndabashimire ko mwabanye nacu, twongera dushima Imana ko turiho turi bazima, kubera ko muri no minsi abantu benshi bariko baragenda, ariko duhari kubw'umugambi kandi byose yabikoze kubw'impamvu. Reka ndagushimire cyane wabanye natwe, n'inzira yuko no hanyuma twagutumira uzogaruka. Ego cyane nzogaruka. Bakunda ijambo rya Kiza TV, nta kirenze kubabwira yuko ndabakunda kandi ko Imana ibakunda cyane kundusha.